Ndabaye ikaze mugana cy'amasengesho mushizora mwene so Habimana Jibril. Umunsi mabizi ko tuvugana kuri teme ivuga ngo guharira. Umusome twaravuganye ku mbabazi z'Imana. Turavugana kandi ku guharira, kubohora. Umunsi ashaka kuvugana ku kindi kintu gira gatatu ivuga ngo imbabazi no gusubiza hamwe. Imbabazi no gusubiza hamwe. Iyo uhariye umuntu hari ikintu gishaka gikurikira kindi no gusubiza hamwe nawe. Guharira ntuharira umuntu ngama ngo bica biherera ngaho onye. Ashaka kuba yari umugenzi wawe mwari umanye igihe kinini ugasanga yatewe yakugiriye nabi. Kugirira nabi kwiwe ugasanga byarashitse arakugirira nabi. Uhamagarirwa kusubiza hamwe nawe. Uhamagarirwa gusubiza nawe mukagira imigenderanire. Bishobora kuba atari imigenderanire nkuko yari imeze mugabo iby'ukuri nimba wamuhariye utaza kumuha akaryo ko gusubira kandi kuba umugenzi wawe. Bishobora kuba utari imigenderanire myinshi nkuko yahora mugabo nukwiye guhagarika burundu. Ivyo onye nivyo abantu bo hanze. Imana twayicumuye ko twese birivuga ngo bose bakoze ibyaha bashikira ubwiza bw'Imana. Mugabo Imana imbabazi zayo zatwegereje ku Mana, ntizadutwaye kure y'Imana. Rero imbabazi igihe zije cyangwa guharira umuntu igihe bije ntibiza kugira ngo uramuhariye gusa ku munwa ntusubira kuvyiyumvira. Zategeza guca zisuranze gusanasana imigenderanire. Imbabazi zigarukana imigenderanire. Nagomba dusome mu murongo wo muri Matayo igice cya 18 gora ku murongo wa 15 gushaka ku murongo wa 17. Jambo ry'Imana riravuga ngo mugenzawe niyakugirira nabi, mandi majambo niyakubabaza, birivuga ngo ugende umuhishuke mwiherereye, niyakumvira uzoba wiharuriye mugenzawe, uzoba wigaruriye mugenzawe. Bibiri tubwiye kiratubwira ngaha anye hari umuntu yakugiriye nabi akaba ari umugenzi biwawe. Bibiri tubwira ngo genda umurondere mwiherereye mubivugane, hama umuhanuye akumva. Bibiri bivuga ngo uzoba wigaruriye umugenzi wawe, uzoba ugaruye ubugenzi bw'iwanyu. Rero iyo umuntu akugiriye nabi, iyo umuntu akurenganije, gashobora kuba ari umugenzi wawe, ashobora kuba ari uwo mu muryango, ntibikwiye guherera ngaho. Wewe vyitwa ko wakijijwe, wewe vyitwa ko wakiriye ubuzima bw'Imana, ntiwategerezwa kwemera ko bigumaho. Wategerezwa kumurondera mukavugana. Akwemereye, Bibiri ivuga ngo uzoba wigaruriye umugenzi wawe. Mu yandi majambo azoba asa n'uwari yatakaye hamuka mwigarurira. Birivuga yuko ni vyiza ko wiga kuvugana nawe. Ukuvugana nawe niho hava n'izo mbabazi. Ntubigumanemo umururazi wo kwankana no munsi ngo bigumize umutima wiwawe. Vugana n'uwo muntu, muharire, kuko nuwa muharire mukavugana mugatunganya. Bibiri tubwira ko uzoba umwigaruriye, uzoba ugaruye ubugenzi bwari bwatakaye. Umurongo wa 15 ngo ariko natakumvira ujane umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose rize riringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. Twatangiye tuvuga ko umuntu yakugiriye nabi ashobora kuba yakugiriye nabi ugasanga yakurenganije, ugasanga hari ibintu yakugiriye bitari byo. Bitubwira igambere genda kwanza umuvugisha, genda kwanza muganire. Akumviye uzoba wigaruye umugenzi wawe. Ikigira kabiri, Bibiri tubwira ngo vyanse jana n'umuntu umwe canke babiri bagufashe guhanura, mufashanye guhanurana. Bibiri tubwira yuko ni vyiza, ntuwemere ngo nagerageje rimwe vyanse, ntuwemere ngo imigenderanire yanyu itituke. Bibiri tubwira ngo muba amahoro n'abantu bose. Imana iguhamagariye kuba amahoro n'abantu bose. Ntiwemere ko umugwanizi agutandukana na mwene data. Imenyereze gutanga imbabazi. Vyanse wewe rondera undi muntu agufasha
kugira ngo mwitature n'uwo muntu mufitaniye ibibazo. umurongo Bibiliya bandanye tubwira natabumvira ubwira ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori. Bibiliya iratubwira yuko uwo muntu birashobora gushika bikanka yuko mwumvikana, mugabo wewe vyanke wagerageje. Ijambo ry'Imana riduhamagarira gutanga imbabazi no gusubiza hamwe. Wowe uri kuranka uno munsi bwategerezwa kuba ari ubwo buzima bw'iwawe. Ntiwemere yuko Satani atemera kutanga imbabazi. Vyanse yuko mwumvikana, rondera uwundi umwe agufasha, uwundi umwe canke babiri vyanse bibwira ishengero. Ishengero vyanse guhanurwa aho uzoba wagerageje. Mugabo ijambo ry'Imana riduhamagarira gushira hamwe, riduhamagarira gutanga imbabazi. Ijambo ry'Imana riduhamagarira kutemera ko haza ugutandukana. Rero kuranka uno munsi iga gutanga imbabazi no gusubiza hamwe. Nico Imana ikiraguhamagara no munsi, yifuza yuko usubiza hamwe n'uwo muntu yagiriye nabi. Ntaco bitwaye ivyo yagukoreye, sabi muhurondere mubivugane. Niyakwankira urondere uwundi wa mbere canke abantu babiri mugende mubivugane ko yanse ushaka kumushikana ku ishengero. Mugabo ijambo ry'Imana riduhamagara ikintu bwa mbere ni ukuvugana. Wowe umuntu yagiriye nabi ukwiye kumurondera mukavugana. Nimba nawe waragiriye nabi uwo muntu ukwiye kumurondera mukavugana. Nimba mukijijwe muri wewe muri mwebwe ntihakwiye kuba ugutongana, ntihakwiye kuba ugwanko, ntihakwiye kuba ivyo bintu bibi biza kugabura abantu. Uri kurangukira no munsi, nimba warize kizono bwawe, imbabazi niwo mugabane wawe. Nimba warahariwe n'Imana, nawe nta handi hantu ushobora kubihungira. Nico wagizwe utanga imbabazi. Uteza gutanga imbabazi bikunda canke vyoroha. Nimba vyanse gutanga imbabazi, senga usaba Imana gushoboza gutanga imbabazi. Mugabo ntuwemere ko Satani agumiza mu mutima wawe mu rurazi. Nta kintu na kimwe umuntu yogukorera utomuharira. Bibiliya iratubwira yuko twese twarakoze ivyaha, mugabo Imana iraduharira. Nimba Imana yaduhariye twese ata muntu avuyemwo, itaravye uburemere bw'icaha umuntu yakoze, twese iraduharira, idusubiza kugira imigenderanire nayo, idusubiza hamwe nayo. Nimba yarabikoze, ni gute wewe utobikora? Ni gute wewe utoharira uwo muvukana? Ni gute wewe utoharira uwo muvyeyi wawe? Ni gute wewe utoharira uwo muntu yagutaye? Ashobora kuba ari umugabo yagutaye, ashobora kuba ari umuvyeyi yagutaye, yarakwihakanye. Muharire, ntaco yokora utomuharira, kuko muri wewe wakiriye ubumana, wakiriye uko Imana imeze, niko wategerezwa kumera. Ijambo ry'Imana riratubwira ko Yesu ari ku musaraba yarasengeye abantu bariko baramwica, yarasengeye abantu bamuvumye, abantu bavuze ngo nabambwe. Arabwira Imana, Mana baharire, ntibazi ico bariko barakora. Nimba vyitwa vy'ukuri ko wayizeye kisono zo mu bw'iwawe, wategerezwa kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu nuko yahariye abamugiriye nabi, nuko yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo jewe nawe dushobore guharigwa. Nawe uhamarirwa guharigwa. Ntibiherere ko mwavuganye gusa, vyanze ko mwavuganye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Matayo 18:17-17, rondera abantu babiri mugende bababera ivyabona, babafashe guhanura. Vyanse wibwira ishengero, mugabo ntiwategerezwa kureka uko bimeze, kuko ahantu hari imitongano ni inzira Satani aca yinjiriramwo kugira ngo yonone vyose, kugira ashireho umuvurunganyo. Wowe kurangira no munsi, nimba warekeye Kristo mu buzima bwawe, ntukwiye kuvyemera. Ukwiye kuba
uzana amahoro ahatari amahoro, ukwiye kuba uzana itanga imbabazi ahantu hatari imbabazi. Ndizere ko mu majambo yakuyandaganda gushika yaje ahantu, ndizere ko mwatahuye yuko imbabazi ukwiye kugira imbabazi kandi ugasubiza hamwe n'abantu babagiriye nabi. Ntacyo bitwaye ico bakugiriye, utegerezwa kubigira nubwo buzima bwacu nkabizeye isono bw'iwacu. Ngo dufate umwanya wo gusenga rero. Ushobora kuba hari umuntu yakugiriye nabi mutigeze musubiza hamwe, uramuraba gutyo kumva bamuvugisha, mugabo ukibuka ivyo yakugiriye ukaca umushira kure yawe. Hari igihe wonyene uri kuranka kuvugisha, ari Imana yociyeko kugira ngo igucire inzira, mwegere umuharire, mwegere muvugane. Wosanga Satani yarashatse kwica ubugenzi bwanyu, yarashatse kwica imigenderanire yanyu. Reka rero uri kurangurira no munsi, ntuwemere guhakajyo Satani, ntuwemere ko Satani agucanishamo n'abo bantu, ntuwemere ko Satani abomora ishengero ryanyu, ntuwemere ko Satani aronka akajyo na kamwe. Genda muganire vyose, mubiganire hama mubisengere, nta kidashoboka na kimwe. Rero ushobora kuba hari abantu muko mufitaniye amatati, byitwa ko ari bene data, byitwa ko ari abavukanyi, byitwa ko ari abavyeyi. Uno mwanya ni umwanya wo gufata ingingo yo kubaharira, ni umwanya wo gutanga imbabazi no gufata ingingo yo gusubiza hamwe. Ngo dufate umwanya wo gusenga. Data mwiza, ndakuretse umuntu akarankurikirana mwami. Mwami afise ico kibazo, data mwiza, atatanga imbabazi kandi adashaka no gusubiza hamwe. Ndasengeye n'umuntu mwami yatanze imbabazi mugabo vyamunaniye gusubiza hamwe n'uwo muntu yamugiriye nabi. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo data. Mwami abafise imitima mwami yababajwe mwami, ubasanasane. Ijambo ryaravuga ngo nushira muri twe kugomba no gushaka. Shira kugomba kuri umuntu yakarangurukira mwami, shira gushaka kuri umuntu yakarangurukira na mwami. Aharirwa umuntu yamugiriye nabi, amugirira imbabazi data, yemere gusubiza hamwe nawe data mwiza. Agire wa mutima umwari muri wewe. Imwe ijambo ryawe ritubwira yuko mwami nguri ku musaraba wavuze mwami ngo ubaharire, ngo Imana ngo ibaharire kuko batazi ico bariko barakora. Mwami abo bantu bashobora kuba mwami babaje mwami batazi ivyo bariko barakora, mugabo ndasenze data mwiza mwami abashwanye mwami, abagiriranye nabi mwami, ndasenze data mwiza haze ubumwe buva kuri wewe. Mwami uba inspire kuba hamwe, uba inspire mwami gusubira hamwe, ubasunikire gusubira hamwe, ubasunikire gusubira kumvikana mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami umvurungano umugwanizi yaje gutera mwami, uwo mugwanizi yaje gutera mwami, ndasenze data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo uveho, bakira ukwidegembya kuva kuri wewe mwami. Mwami ndasenze umwidegembyo mwami muri uwo muryango, umwami watewe n'umugwanizi mwami, ntibabe bakicumvikana, ntibabe bakivugana, ntibabe bakigenderanira. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo mwami mwiza wanje, ahari kutumvikana, ahari mwami kutagenderanirana mwami, ahari mwami kwikekana mwami, ibintu by'uburozi bitari byo mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo ubasubize hamwe, ubagirira ubuntu mwami. Imbabazi ziva kuri wewe zibe ku buzima bwabo mwami. Ndagushize hejuru kubagendereye, ndagushimiye data mwiza ko abatari bariko barumvikana bafashe ingingo yo kumvikana mwami. Abo Satani yari yatwaje amanyama agatuma mwami baguma mwami mu kutumvikana, ndagushimira mwami ko guhera no munsi bitazosubira kumera uko mwami. Haje imbabazi, haje mwami kugiranira neza, haje mwami ukugenderanirana mw'izina rya Yesu Kristo. Ukwikekana ndagushimira mwami ko bivuyeho, ko bihagaritswe mw'izina rya Yesu Kristo. Wakoze atameza ko ubagiriye neza, wakoze atameza ko ubahariye, wakoze atameza ko ubagiriye neza. Nuhabwe icubahiro, nutazigwe mwami, ruririmbigwe. Ndasenge n'abantu bakorangukirana mwami bafise ibibazo data, arabafise amadeni, arabafise imitwaro ariko barasengera. Ndasenze data mwiza ubagirire neza,
ubacire inzira mwami. Yindwi ntihere mwami, batabonye ukugira neza kwawe, batabonye ukuboko kwawe, abariko bararira data ndasenze ubanagura amarira, abatari ariko barabona imbere n'inyuma, reka data ubacire inzira. Uri Imana yaciye inzira mu kiyaga gitukura, ntawe utoyica data. Ndasengeye no muntu mwami atariko arabona inzira, umucire inzira. Ufise amadeni umurihire amadeni. Ndasengeye cyane cyane ujya mu muntu mwami yatwandikiye avuga ngo tumusengere data mwiza, ngo mwami amadeni afise amuveko. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umucire inzira mwami, abone mwami kugira neza kwawe, abone mwami umucire inzira. Urakoze atameza kumugiriye neza. Ndasenge n'abana ko barangukirana mwami, abafise ingwara mwami, ndasenze mwami aho bagwaye hose mwami bakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Abariko barababara uburyo na buriya mwami bakira gukira, ureka araba bararibwa munsi y'umukondo yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo, yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameze kuri kuragenderera mwami, uzatameze kubukijije, kububohoye mwami, kuburi kurakiza ingwara mwami. Ndasenge data mwiza kuri abantu bagomba bakorora bakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Nabikeka ko bahawe amashano, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo bakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yabo mwami yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye imitsi mwami bakira gukira, ingwara z'ubwoko bwose bakira gukira. Urakoze atameze kubagiriye neza, urakoze atameze kubabohoye. Ndabisenze ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Dize ko batahuye yuko ukwiye gutanga imbabazi hama ugasubiza hamwe n'abo bantu bakugiriye nabi cyangwa n'abo bantu mwatase. Ndize ko umwanya wo gusenga wabaye umwanya mwiza, kwa ofisi ntaye utwandika izo nimero zacu munsi nkuko nama ndabivuga. Turabanza kuronka abantu benshi badushingira intahe y'ivy'Imana iriko irabakorera, y'ivy'Imana yabakoreye, ukaba uri muri abo onye. Utwandika izo nimero zacu munsi, udushingira intahe, tunezererwe nawe ivy'Imana ikiragukorera. Ukaba ufise umutwaro nkuko mwabizi ko turasenga, hari abatwandikira bakatubwira imitwaro, ukaba nawe ufise umutwaro, twandikire tugufashe gusenga. Sijeje nyene nsenga nkuko nkunda kubivuga, turafise abo dusengana ngaho kuri televiziyo, tuzogufasha gusenga kandi turizera neza ku Imana ari Imana icinzira ahatari inzira. Rero nawe utaha mu kindi ganiro nk'aya mango, Imana ibane namwe.